wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Father, we thank you for your word today. Data tugushimiye ijambo ryawe uyu munsi. Speak a word that will transform the lives of your people. Uvuga ijambo ryawe rishobora guhindura ubugingo bw'abantu bawe. Let there be revelation from the hearing of your word. Habeho ihishurirwa mu kumva. Let this be the beginning of many days for people that are here today. Mana bibi ntamgo ya benshi bari ngaha. In the mighty name of Jesus. Mu izina rya Yesu rikomeye. Hallelujah. Hallelujah. What I'm going to share today Ico ngiye kugabura uyu munsi is probably one of the greatest mysteries that we are walking in our day today. ni kimwe mu mabanga adasanzwe turiko turagenderamo uyu munsi. Because for you to live your life comfortably, you must know why you're here to begin with. Kugira ngo ubeho ubuzima buguwe neza utegezwa kumenya icyatumye uri ngaha. We shared so many truths during the week. Twaravuganye ukuri mu buryo bwinshi muri indwe. And I begin to ask God how he would want us to wrap up this thing today. Hama nkasaba Imana uburyo ibi byose no bishira hamwe. And he began to take me back to the book of Genesis. Hama Imana icisubiza mu gitabo cy'itanguriro. Where God existed without man. Aho Imana yabayeho umuntu atariho. God didn't need man to exist. Imana ntiyarindiriye ko ironka umuntu ngo ibeho. Man needed God to exist. Ariko umuntu byamusavye ko aronka Imana ngo abeho. In the book of Genesis, mu gitabo cy'itanguriro God was comfortable in himself. Imana yariguwe neza nukuba ari yonyene. You know, I was taught when I was growing up igihe nari ndiko ndakura baranyigishije that we were created to worship God. ko twaremwe ngo dutazira Imana. And maybe you've heard that before. Kumbura urashobora kuba waravyumvise nawe. That we were created to worship God. Yuko twaremwe ngo dutazira Imana. But the Lord begins to show me that we were created for more than just worship. Ariko Imana ibandanya kumishura yuko twaremwe ibirenze kuyitazira. Because God was not worship deficient before he created man. Kuko igico gikorwa cyo gutazira ni cyari gifise agaciro igihe ava yuko ire mu muntu. The Bible says that heaven worship, angels worship, Lucifer worship. There was a lot of worship going on before man was even created. Mumenyereza yuko mbere yuko n'umwana w'umuntu aremwa abamarayika ibizima ibinyabugingo abatama mu ijuru barabikora. So God didn't have a need for worship to create man. Imana niyigeze ikenera ico kintu cyo gutazira ngo iremu umuntu. But I begin to see that every other created being did not have a will. Ariko ikindi kintu nabonye nuko icaremwe cyose caremwe nicigeze kigira ubugombe. They had to worship. Nico gituma vyayi bisaba gutazira. They did not choose to worship, they had to worship. Ni cyari gikorwa cyo guhitamwo gutazira ahubwo ivyo biremwa vyategerezwa byari tegeko ko bitazira. So man becomes the first creature that can decide whether or not to worship. Umwana w'umuntu siwe ahitamwo ngo ahimbaze Imana canke ngo. So what makes our worship greater than the worship of angels is because we will to worship. Igituma twebwe guhimbaza kwacu kurenza uko abamarayika nuko harimo ubugombwe bwo kuyihimbaza. We choose to serve the Lord. Twahisemwo kuyikorera. We choose to live for God. Canke tuhitamwo kubaho ubuzima bwihimba. We choose to study the word of God. Ego duhitamwo kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Our will is involved in ministry. Igikorwa cyo guhitamwo gihagaze ku bikorwa dukorera Imana. Our will is involved in prayer. Ubugombe bwacu buhagaze ku gusenga. We are not robots that must worship. Twebwe nituri nk'ibirobo biriho kugira ngo gusaba ihimba. But we are the creature of God that decides to worship. Ahubwo turi vyaremwe n'Imana twihitamwo kwihimbaza. Now the problem with will is that it can be interfered with human emotion. Murabizi kuvyerekeranya ubugombe hari igihe bigwana bikaba nk'ibitsitana n'ikintu cerekeranye umwana w'umuntu ko aremwe. So God knew that even though man can will to worship, Imana yaramenye naho umwana w'umuntu yoshaka cyangwa akagomba kuhimbaza. His will can be interrupted by
by his emotions. ico cerekeranye ubugombe bwiwe hari igihe usanga bivangirwa nuko umwana w'umuntu ahitamwo. So God then had to think in his mind, nico gituma Imana vyayisavye ngo yiyumvire, how do I make a man that wills to love me? ngo ni gute norema umuntu asanzwe afise ubugombwe bwo kunkunda. What do I do to have a man whose mind is fixed on me? niki nokora kugira ngo umwana w'umuntu agire ivyiyumviro bituma ansenga canke ankunda. And this is what he does. Iki nico yakoze rero. He takes a hold of your mind. Ifata umwana w'umuntu wose. He takes a hold of your will. Ifata ivyerekeranye ubugombe bw'umwana He takes a w'umuntu. hold of your emotions. Ifata ibishobisho n'ibigumbagumba vyawe. He packs them up Vyose bikwiranya hamwe. and he puts them in somebody called the old man. Hama ibifata ibishira muwo twita umuntu wa kera. Then he gets his mind. Hama ikifata ivyiyumviro He vyiwe. gets his will. Ifata ubugombe He bwiwe. gets his emotions. Ifata ibishobisho vyiwe. And then he packs them up Hama vyose bikubiranira hamwe. in a man called the new man. Aho twita umwana umuntu mushasha. The new man is a man Umuntu mushasha that wills the will of God ni wa wundi aba mu bugombe bw'Imana. because he has the mind of God. Kubera ko afise ivyiyumviro He vy'Ubumana. has the emotions of God. Kuko afise ibishobisho biva ku He Mana. has the visions of God. Kuko afise iyerekwa riva ku Mana. And most importantly, he has the life of God. Ariko na cane cane afise ubuzima bw'Imana. The greatest challenge for Christians Ikintu kidasanzwe ku mwana is w'umuntu they are trying to be Christian ni igihe bagerageza mu nguvu zabo kuba abakristo rather than be Christian. mu kibanza c'ukwemera bakibera abakristo. The old man must try to be righteous. Murabizi umuntu wacu wa kera agerageza mu nguvu ziwe kuba The ubugororotsi. new man is the righteousness of Ariko umuntu God. mushasha n'umugororotsi ku giti ciwe. The old man must try to not get sick. Murabizi umuntu wa kera wacu agerageza kutarwara. The new man cannot fall sick. Ariko umushasha ntiyigera gwara. The new man will have to repent every overnight. Umuntu wa kera wacu yamarika arihana ku munsi. The new man cannot repent because he cannot sin. Uyu wa mushasha rero kubera adacumura ntiyihana. The old man Uwa kera will come for the blessing. azoza akeneye ko aronka imigisha. The new man Ariko umuntu will mushasha always walk in the blessing. azogendera mu migisha. The old man Uwa kera will need anointing on their head. azorondera ko bamusiga amavuta ku The mutwe. new man Ariko umushasha says he has anointed my aravuga head ati with oil, narasizwe amavuta ku mutwe and my n'uhoraho cup runs over. kandi igikombe canje The kiraseseka. old man Umuntu wa kera is looking for what is about to come. arondera ibigira bibe. The new man Umushasha is nawe walking in what has already become. agendera mu vyateguwe kera ngo bibemwo. Believers, you must listen to me. Oh, bizera mu nyumvirizo uyu munsi. The Lord wants to change your life, Uhoraho agomba guhindura ubugingo bwawe. not by improving you, Atari kugira ngo agutosore ube mwiza cyane. not by renovating you, Atari kugira ngo akunagure. but by making you a new man. Ariko agushitse kuba mushasha. Oh, are you with me here today? Yes, muri turi kumwe I said, na are you with me here Bebe uri today? kumwe nanje So muvuka. the scriptures I'm going to read today Ivyanditswe ngira soma uyu munsi in rero. the book of Ephesians Mu gitabo c'abanyefeso. do not address your old man. Nikivugana canke ivyanditswe n'ibivugana n'uwa muntu wawe wa kera. Your old man cannot even interpret the words I'm about to say. Murabizi umuntu wacu wa kera ntashobora no gusigura aya majambo ngiye kuvuga. Because the old man is a man of the fallen nature. Kubera ko umuntu wacu wa kera asanzwe afise akamere k'umuntu wa kera wacu yacumuye Adamu. Who cannot see God. Wa wundi vyavuga ngo ntashobora gushika mu bwiza bw'Imana ngo Now I ayibone. don't know what you're wearing, but just put it off. Put it up. Nimba mufise ico mwambaye kiri hejuru y'ivyo mwambaye As a kumure sign, nk'ikoti. as a sign. Mugire nk'akarorero. Say, I'm putting off the old man. Mubigire nk'ikimenyetso uvuga ati ndakuraho umuntu wanje wa kera. Come on, and say, I'm putting on the new man. Hamuvuga uti ndambara umushasha. Ephesians 4.
abanyefeso 4 Then we'll come back to Ephesians 1. hama tuca dusubira mu gice I'm going to cya try and just stay around Ephesians, so don't worry. If you find Ephesians, you're going to be comfortable today. asangwa watoye iki gitabo c'abanyefeso wigumire ngaho ntuhave kuko niho tuza kwibera gusa. Hallelujah. Haleluya. Verse number 20 says, igice cya 4 murongo wa 20 havuga but you have not so learned Christ, ariko mweho ntimwize Kristo, if so be that you have had him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'ukuri ko muri Kristo, nk'uko ko muri Yesu kuri. Let me say that again. But you have not so learned Christ. ariko mweho ntimwize Kristo mutyo. How many Christians are here? ni bangahe muri abakristo muri You're sure you're a Christian? Let me say abantu bari siri babizi neza badashirika ko ari abakristo. 1, 2, 3, 4. The rest of us, God is going to help us. Ale? dufise nk'igice c'abari ngaha nibo babizi neza. He said you have not so learned Christ. ngo ntimwize Kristo mutyo. Who you are must be learned. none mwebwe muri bande kugira ngo mwige The true you. uwewe uriwe nyawe. We must take you to a school called Discovering the True You. urumva dutegerezwa gutwara mu ishuri rituma umenya uriwe nyakuri. The new you is not received by prayer. murazi umuntu wawe w'ukuri uriwe numuronka umuronswa kwera wasenze. He's learned. ariko arigishwa. Africa, abanyafrika we are living at a time where the prophetic ministry has replaced the teaching ministry. murabizi turi mu bihe aho inyigisho z'ubuvugishwa ziri hejuru y'inyigisho z'urufatiro rw'ijambo ry'Imana. We are more excited about Pastor Joshua saying, God, I see God doing something new in your life. abakristo b'iki gihe munezerwa yuko mpagaze ngaha ngavuga ni ndabona Imana iri kirakora ikintu ku bugingo bwawe. I see you. ndakubona. I see you. ndakubona. What's your name? izina ryawe ninde? Joshua. Yes, your name isn't your name Joshua? Yes. iryo zina nyene niryo nimejeje kwerekwa. I see you. ndakubona. Do you have a job? urafise akazi? No. Yes, I see. nufise akazi? You don't have. God is gonna see, but you don't learn the new you by prophecy. murabizi umuntu wawe mushasha numwigishwa n'ubuvugishwa. You learn the new, you become the new you through learning. umuntu mushasha wawe umuhabwa umumenya no kwigishwa. Theologians have said that the church in Africa is a mile long but an inch deep. abigisha b'ijambo ry'Imana b'abatoloje baravuze ngo ishengero ry'abanyafrika ku burebure buri gutya We are a mile long but an inch deep. turarenza ikilometero na metero majana mu buryo bugenda gutya ariko mu majakuzimu na santimetero dupima. Are you hearing what I'm saying? murumva ivyo mvuga? He says you have not learned Christ, but Christos is the anointing. Anything that you are must be learned. murabizi nitwize Kristo mutyo ariko mu buryo bwo kumenya no kutahura ico turico tubihabwa no kwigishwa. So help me turn to your neighbor, say you look like what you have learned so far. reka mbwire mugenzi wawe canke urabe wo muri kumwe uvuga uti usa nico wigishijwe. Come on, tell me you look like the lessons that you have learned. murabe mubwire uti ukusa bisa nuko wigishijwe. Are you with me, somebody? mbega turi kumwe? The next verse 21 says, ku murongo wa 21 havuga if so be that number 1 you have heard him, and number 2 you have been taught by him. icambere namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko ukuri ko muri Yesu For kuri. the truth is in Jesus. nk'uko ukuri ko muko muri Kristo kuri. But this him is really the word. iri muri we ni ijambo. That you hear the word, mwarumvise ijambo. you are taught by the word, mwarigishijwe and n'ijambo. the truth about you is only found in the word. hama kuvyerekeranye uri we tubironswa n'ijambo. It does not matter what people say or think about you. na makuru y'ivyo abantu bakuzi canke bakwiyumvirako. The true you is in the word of God. wewe ico urico tubironswa n'ijambo. If the word says that sickness will not have a house in your body, asanga ijambo ry'Imana rivuga ngo indwara nizoronka ikibanza mu mubiri wawe. you're going to have to put it on as a belt of truth.
murabizi utegetswe kwambara and umuseni say that w'ukuri this is the truth about me. hamuvuga uti uku ni ukuri kuvuga Am I kubinyerekeye. talking to somebody? hari uwo turiko turavugana. Now then he takes us to verse 22. ku murongo w'22 naho He says, so, put off concerning the old conversation, the old man. kubabwira ku vy'ingeso zanyu za kera. Put off concerning the former conversation, the old man, kubabwira ku vy'ingeso zanyu za kera, which is corrupt according to the deceitful lust, mwiyambure wa muntu wa kera abozwa n'ukwifuza k'uruhendo, but be renewed in the spirit of your mind, mugahinduka basha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu, that you put on the new man, mukambara wa muntu musha which after God is created yaremwe mu ishusho y'Imana in righteousness and true mu holiness. kugororoka no mu kwera k'ukuri. The new man umuntu wacu is mushasha created after God. yaremwe asa n'Imana, He is created in the pattern of God. yaremwe agizwe ibimugize ari ubumana. God is the sample species of the man that is now created. ibikugize ADN yawe ni ubumana. So God is now the picture that the man is. Imana rero basha Imana nico gicapo ciza c'umuntu uwo ari we. So if you want to know the new man, you don't look at other men, you look at God. nimba ugomba kumenya umuntu mushasha wawe wahawe nturaba abantu ahubwo uraba Imana ukwisa. Because God is the one from whom this man has been created. kubera ko uyu muntu mushasha yavuye mu nda yitwa iy'ubumana. Now the problem is we are looking for God for help ikibazo gihari nuko kenshi turondera Imana rather than kudufasha become like God and help. mu kibanza c'ukwemera ngo tube aba Imana canke duse n'Imana hama dufashe natwe. So he says that we are created after God. murabizi havuze ngo twaremwe dusa nayo Imana. But let me show you a few more scriptures in Ephesians reka nabereke ivyanditswe bike ngaha mu that will binyefeso probably make you angry with where you are. kumbure bishobora gutuma bikutumusha uraka aho uri. Raise one hand, say, I'm a new man. shira ukuboko kwawe uvuga uti ndi umuntu mushasha. I need to hear your voice. Say, I'm a new man. ndagomba uvuga uti ndi Come on, say, I'm a new man. vuga uti ndi umuntu mushasha. All right. He says that you are renewed in the spirit of your mind, ngo tuhindurwa mu bwenge bwacu mu buryo bw'impwemu, meaning that your mind now has to tell you about who this new man is. bisigura ngo ivyiyumviro vyawe bitegeza kukubwira uriwe kuri umuntu mushasha. Created after God in righteousness and true holiness. ngo mukaba twaremwe mu kugororoka kwiwe kandi dusa n'Imana. Meaning that even righteousness is not something I arrive to. I don't work towards righteousness. Haleluya. ndagomba mutahure kuko ukugororoka nga nidukoresha ingufu zacu kugira ngo tukuronswe, ahubwo I become the righteousness of ahubwo God. nshika mba umugororotsi. I do not work towards righteousness. sinkora cyane kugira ngo mbe umugororotsi. I am accredited righteousness. It becomes who I am. naragizwe deja kera umugororotsi w'Imana. Righteousness is not my performance. ubugororotsi si ibikorwa vyanje. Righteousness is my nature. ubugororotsi ni kamere yanje. It is who I am, uwo ndiwe and it is what I produce. kandi n'ivyo ntanga nk'ivyamwa. Am I talking to people here today? mbega hari abo turiko turavugana. When God made the new you, iyo igihe Imana yakugize kuba umuntu mushasha, He made the new you righteous. yakugize umuntu mushasha w'umugororotsi. So we don't grow in righteousness. mu yandi majambo ntidukura mu bugororotsi, We become the righteousness of God. dushika abagororotsi b'Imana. And how do you become it? ni gute tuba abagororotsi By b'Imana? renewing your mind. guhindura ivyiyumviro vyacu. You must tell yourself, utegerezwa kwibwira mu vyiyumviro, I am not a sinner. sindi umunyavyaha, I am the ndi righteousness of God. umugororotsi w'Imana. You must tell yourself, utegerezwa kwibwira ku giti I cawe, am not sick. sindi I umurwayi, am the healed of the Lord. narakize nkijijwe n'Imana. But the new you ariko umuntu mushasha wawe begin by the renewing of your mind. atangura kuba mushasha igihe yahindutse mu vyiyumviro. That prefix re, uko kuri renew, ko kuba musha re mu Congereza iryo jambo ritangura
is really going back to. bisigura ngo gusubira ahambere. You have to stay with me today. Tugumane. That is going back to. Ni iyo ritangura mu Cyongereza ya renew ni gusubira. So renew is go back to the new you. Ni bisigura rero renew no gusubira kuri umuntu wawe wari ico wari cyo ubwa mbere. But the new you is what was in the mind of God before you were even born. Wari we ni vyari mu vyiyumviro vy'Imana mbere yuko we uba. Before that you were corrupted by the world. Mbere yuko unwa uchafuzwa cyane n'isi. Before people started to talk about you. Mbere yuko isi tangura kukuvuga ivyo kuvuga. Before the world began to stretch you on every side. Mbere yuko isi itangura kukwigira ivyo igombe. There was a you that was predestined. Hari uwitwa wewe mbere. There was a you that was born in righteousness. There was a you that could not foresee. What happened to that new you? The new you began to see crops and fruits and began to desire things rather than the maker of the thing. The new you began to listen to the wrong gospel. The new you began to beg rather than to give. The new you began to compare yourself with other people. But there's a you that is unique. There is a you that is incomparable. There is a you that is only one in the whole world. There is a you that cannot be ignored. Heaven has never given up on you. God always waits for that place called repentance, where you go back to the new you. I'm about to begin to preach. That word repentance, you see, the re is already there. So meaning there is a going back. But going back where? To a place called Pent. Now Pent means house. That's why you see Pentagon in the US. Okay? Pent is house. Or upper house. Pentecost. Happens at the penthouse. Ends is the Shadiba. Are you still with me? Yep. So repentance has nothing to do with Lord forgive me that I have sinned. No. Repentance is I shake my head, I renew my mind, and I go back to the house in which I was created. That's why the prodigal son, the Bible says, he repented in his mind. He did not repent in his words. He repented in his mind. He repented in the way he thought. He said, I can go back to a better place. Burundi, there's a better place for us. I said there is a better place for you. It looks like I'm talking to myself. I said there is a better place for you. Turn to your neighbor, say repent. Tell them repent. Go back to the new you. Come on, tell them go back to the new you. You got people not hearing me. Hallelujah. Turn to your neighbor, say go back to the new you. Raise one hand. Say today, I'm leaving this church a new man, new mind, new attitude, new vision. I'm living new in the mighty name of Jesus. The power of
change ubushobozi bwo guhindura is locked up in your mind. bwugariye mu vyiyumviro vyawe. Kurira. The power to transform your life ubushobozi buhindura is ubugingo bwawe locked up in your mind. bugariye mu vyiyumviro vyawe. How many people are ready for today? Ni bangahe umunsi biteguriye uyu munsi wa none? I said, raise one hand, say, I am new today. I am new today. Vuguti ni mushasha uyu munsi. Come on, say, I am new today. Vuguti ni mushasha uyu munsi. So he says, put on this man. Aravuga ati mwambare This new man. uyu muntu mushasha. So let's go to Ephesians 1 and let me just bust this bubble. Let me just tell you who this new man is. Reka nababwire rero ico bisigura umuntu mushasha. Ephesians 1. And that's all I will talk about today. Abanyefeso igice ca mbere nivyo tugiye kuvuga uyu munsi. Say, I'm new. Vuga uti ni mushasha. The scriptures that are written about you Ivyanditswe bikuvuga uriwe begin with the name Paul. bitanguzwa Paul. bitanguzwa n'ijambo ryitwa Paulo. But Paul is the man that has been transformed from Saul. Paulo n'umuntu yahinduwe kera yitwa Sauli. When heaven begins to look at you, igihe ijuru ritangwe kukwihweza, he begins to address you by your new man language. rivugana nawe mu kuvugana rivugana n'umuntu wawe mushasha. He forgets the Saul that you used to be. Riribagira Saulo uwo wari kera. He looks at you as the Paul that you must be. ahubwo rikurabamwo umuntu mushasha yitwa Paulo. The new man has a new name. umuntu mushasha afite izina rishasha. I said the new man has a new name. Nasubiramo ngo umuntu mushasha yifite izina rishasha. Don't allow the world to baptize you with a name. Imukemera isingo ibabatiza amazina yayo. Call yourself what God calls you. Gerageza kwiyita ico Imana yakwise kuba. He says Paul an apostle Aravuga ati Paulo intumwa of Jesus Christ by the will of God. Kristo kubw'ubugombe bw'Imana. He does not wait for the church in Ephesus to introduce him. Nigeze arindira ko ishengero ry'abanyefeso rimuvuga He introduces himself. wenyene arivuga uwo ari we. What are you calling yourself today? wiyita iki uyu munsi? Come on, look at your neighbor and introduce yourself. raba mugenzi wawe uvuga uti mbega wiyita nde? Introduce yourself Utangura today. kwiyita uyu He munsi. says, Paul an apostle. Ivuge avuga ati Who are you? urinde? I said, who are you today? ndababaza muri bande? I can't hear your name. Who are you today? ndabumva amazina yanyu muri bande? Put your name in those scriptures. Gerageza Joshua an apostle izina ryawe muri ivyanditswe. of Jesus Christ intumwa ya Yesu Kristo. by the will of God. nk'uko Imana To the saints which are in Burundi ndabandikira abera bo mu Burundi and the faithful in Life Center. n'abizigiwe muri Life Center. Oh, the new man has a new name. abantu umuntu mushasha afise izina rishasha. He asked Jacob, arafise izina. what's your name? mbega izina ryawe He ni said, nde? I am liar, I am cheat, I am hypocrite. yabajije Yakobo urinde? aravuga ati ndi umubeshi. He said, no, aravuga ati your oya, name is Israel, izina ryawe ni Israeli, child of God. umwana w'Imana. Who am I talking to here today? ndiko ndavugana nande hano. He looked at Gideon and told him, yaravye Gideyoni namubarira, oh, mighty man of valor. wa munyenkomezi we umuhizi. Gideon began to check himself. hama Gideyoni atangura Say, who are they kwiraba talking about? ati mbega ariko aravuga nde? God doesn't see where you are today. Imana ntiraba aho He uherereye, sees the man that he has made you ahubwo before the urayiraba foundations of the wa world. wundi That's muntu who you mushasha are. aremye mbere yuko Come on, amatanguro shout, say, y'isabaho. I know who I am. vuga uti ndazi uwo ndiwe. Verse 2, grace and peace to you from our Father and Lord Jesus Christ. Verse 3, blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus. The new man umuntu wake w'umushasha is blessed yahezagiwe with all spiritual blessings imihezagiro yose in y'intebe Christ Jesus. muri Kristo Yesu. You better prophesy with me. Raise your hand and say, I am blessed urashobora kuvugishwa nkanje with all vuga uti spiritual narahezagiwe blessings imigisha yose y'ahantu in mw'ijuru Christ Jesus. muri Kristo Yesu. Number 3, he says, Kumurongo according as he has chosen us in him nk'uko yadutoranije before the foundation of the world, muri w'itanguriro ry'isi that we should be ritarashirwaho, holy and without blame before him in love. kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo. The new man is chosen before the foundation of the earth. umuntu mushasha yatowe mbere yuko n'amatanguriro y'isi yashigwaho. Raise one hand and say, I am chosen tuzi ukuboko kwawe uti naratoranije before the foundation of mbere the earth. yuko hashigwaho urufatiro rw'isi. Church, today you're getting quiet on me. Say, I am chosen vuga uti naratoranijwe before the
foundation of the mbere earth. yuko n'amatanguro y'isi ashigwaho. We are working our way somewhere. Turiko Verse turajana number ahantu 5. ku murongo ugira 5. He said that having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ, kuko yagabiriye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika according to the good pleasure of his will. abana bayo kubwayo nkuko yabigomvye. The new man is predestined. Umuntu mushasha yateguwe kuva kera. He has a sure destiny. Arafise ahari karaja azi neza adashidikanya. Your destiny will not be aborted kazoza kawe niko gazogera kandi kazokwigera because you are predestinated. kubera ko wateguwe kera. What God put in you ico Imana yashize muri wewe must come to pass. gitegerezwa gushitswa. It will not die. Nikizopfa It must come to pass gitegerezwa gushitswa because it was destined kubera ko before you were even born. mbere yuko unavuka. I don't care how old you will be. nta makuru y'imyaka bizogufata. Maybe you will not even have teeth at that time. kumure nta n'amenyo uzobugifise. But the day you step in the revelation of who you are, ariko umunsi uzotahura ukakira iryo your yishurirwa destiny will begin to open for you. kazoza kawe gazotangura kwicira inzira. There is a visitor that visited our church from Canada. hariho umushitsi yagiye kutugendera iwacu mu ishengero 60 years old. avuye muri Canada amaze imyaka 60 y'amavuka. I began to preach like this. ntangura kuvuga ubutumwa nk'ubu. After the service, nyuma y'igikorane she came to me and said, ataza kuba she said, Pastor, aravuga ati pastor I am ready to begin on my mission. ngo nditeguye kandi ndateguwe rwose kugira ngo nije I have seen my destiny. nabonye I'm kazoza going to kandi pursue my calling. ngiye gukurikira umuhamagaro wanje. 60 years. 60 years. Santa imyaka 60 wagiye gutangura ibikorwa vy'Imana. Your destiny kazoza kandi must come to pass. ico Imana yaguteguriye gitegerezwa gushitswa. I speak to the gifts that you carry in you. ndavugishwa ku I ndabyo speak ufise to muri the wewe. destinies that are in you. ndavugishwa kuri I kazoza speak to n'ingabire the wahawe. gifts that are in you. izo ngabire I zabishwe speak muri to wewe. the anointing that is in you. amavuta ari kuri I wewe. speak to the churches that you carry. ndavugishwa ku mashengero I speak to wikoreye. the souls that you are on your head. ndavugishwa ku I mishara iri ku speak to mutwe the wawe. assignment in you. ndavugishwa ku gikorwa wahawe muri It wewe. must come to pass. gitegerezwa gushitswa. Turn to your neighbor, say the new me. hindukira mbwezo Is predestined. yarateguwe kera. I don't know if you're hearing me. sinzi I kunahu. said the new you has a name. reka mvuge ni umuntu mushasha wawe I said the new you is already blessed. arafise izina kandi I said the yaraheza. new you is already chosen. umuntu mushasha wawe I yarateguwe said the kera. new you is already yarateguwe predestined. kera kandi ategurwa. Then he said the new you is adopted. umuntu mushasha wawe Shakabozele. adopted mufashe mu Who kirundi. can I talk to here today? Yara- If I can have just one Christian listening to me. yaremewe kuba umwana mu buryo bw'amategeko. You were adopted. mwarashizwe mu rugo kubemerwa ko muri abana kera mutari Adopted abana. by God. mwarabaye adopte n'Imana. Adopted by Christ. kristo wenyene niyo yabadopse. You were adopted. mwarabaye adopte par Jésus. Bought out of slavery. mwakuwe mu buja mu bugurano mutari abana. Purchased by his blood. amaraso yiwe arabigura. Made his very own. aca bashira kuba When you abiwe. adopt somebody, iyo ufashe umwana you adopt ukamuha- their past, present, and future. uba umwadopse canke umwemeje kuba umwana wawe ukemera kahise kiwe kazoza kubukiwe na kazoza kiwe. You adopt their clothes, their smell, their looks, their everything that they are. You adopt. uba wemeye uko amota ivyo yambara uko asa uko ari kose uvyeme uvuga uti nuwanje. So they become your property. baca bacika bawe bwite wihariye. So if anybody tries to touch you, iyo umuntu ageragaje kugukora they are touching the adopted of God. aba ariko arakora ku mwana yemewe n'Imana yiguriwe n'Imana. Raise one hand and say, I am adopted by Christ. dusa ukuboko kwavuga uti naremejwe kuba umwana I w'Imana. can't hear you people. Did you come for a prophetic service? Come on, say, I am adopted by Christ. vuga uti ndaremejwe narabaye adopte. The new man is adopted. umuntu mushasha yarinjijwe mu kuba umwana. So my name izina ryanje rero may have been different, rirashobora kuba riri but now I tandukanye. carry the name of the new family. ubu rero izina namabwa n'iry'umuryango mushasha ninjijwemo. If the president adopted you today, Bwana, you may not even attend service next Sunday. murabizi umuperezida w'iki gihugu yogerageza kukuadopta akakugira umwana wiwe birashoboka yuko wogera ahantu wumva ko wotoza na You start dimanche telling us how busy you are.
ugatangura kutubwira uburyo ufite ibikorwa byinshi. But God has adopted you unto His ariko own. bibiri tubwira ngo Imana ubwayo niyo yatwemeje itugira abana bayo. Your needs are not your needs anymore. They are of the one that adopted you. Murabizi ivyankenerwa ukeneye mu buzima bwawe nibikiri vyawe, ahubwo numwitwariko w'akwadopse. Your pain is not yours anymore. It's for the one that adopted you. Wa ivya bindi bigusaba kugira ico utanze urihe, ivyo nibikiri vyawe. Ni Come on, say I am kwemera kukigira umwana. Adopted by God. Vuga uti naremejwe kuba umwana w'Imana. The church is very quiet today. Say I am adopted by Christ. Subiramoyo uti I'm adopted by Christ. Verse 6. To the praise and of the glory of His grace, wherein He has made us accepted in the beloved. Kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye muwe ikunda muri wikunda. He has made us accepted. Yaratwemeje. Where are the new men here? Where are the new men here? Where are the new men here? I can't see your hand. Come on, say I'm a new man. Not only have you been adopted, now you have been accepted. They have stamped on your name. You say, pass, accepted. That's why the Bible says His promises to you, they are yes and amen, because you are accepted in Christ. You don't even need to seek His will anymore, because the will is now in you. You have been accepted by Christ. I'm telling you, the world may say no, but God, He said yes. He said, I accept you now. Raise one hand, say I'm accepted in the beloved. Say I'm accepted in the beloved. Let me run to where I want to pause. Verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe niko guharigwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. So all of your sin, rero ivyaha vyawe vyose, past, present and future, hallelujah, kahise vyakubu navyo n'ivyakazoza, have been paid for vyararihiwe ikiguzi by the riches of His grace. Kubw'ubutunzi bunengesere bw'ubuntu bwiwe. The riches of His grace ubutunzi bw'ukunengesa k'ubuntu bwiwe have paid for all of your sin. Bwararishe buri ikiguzi c'ivyaha vyawe. This is a reason to love Him. Nico gituma dukwiye kumukunda. This is a reason to worship Him. Nico gituma dukwiye no kumuhimbaza. You can never go too far that the Lord can't snatch you back. Reka nakubwiye na kure woshika Imana itokukurayo ikuzane. The new man is forgiven. Somebody say with me, I am forgiven. I can hear you say, I am forgiven. Say, I am forgiven. See, Christ became sin and not sins. He became the factory that produces the sin. If he was to become sins, he would have to become a prostitute, a thief, a robber, a liar, and every other sin that you can name. But the Bible says he was tried in all ways, but no sin was found in him. You people are not hearing me. The man who became sin failed to sin.
he strangled the power of sin. yari yujujwe n'ubushobozi, yaragaragajwe n'ubushobozi bw'icyaha, So that you kugira ngo wewe who sins wawundi kugucumura umengo n'icyayi cya mu gitondo at pleasure ucumura might winezereza, become kugira ngo ucike kuba the righteousness ukugororoka of God. kw'Imana. This is going to blow you up. Ibi womengo biraza kukuzamura If gato. he could become sin without being a sinner, Nimba yashoboye kuba gucika icyaha ariko ntacumure, you wewe became the righteousness of God ucucika ukugororoka without kw'Imana. one act of righteousness. atagikorwa na kimwe cy'ubugororotsi wigeze ukora ngo gituma kwemera. Come on, hot potatoes. So your righteousness ubugororotsi bwawe is not about you. nibuhagaze kuri we, It's about God buhagaze ku Mana iyo ari who yo became sin yemeye gucika kuba that icyaha you might become kugira ngo nawe ube righteousness of God. ukugororoka kw'Imana. Do you know why it's called amazing grace? Murabizi igituma byitwa ubuntu budasanzwe Because butangaje? you can't figure it out. nuko nta majambo, nta buryo bwo If you could kubisigura. explain it, mushoboye kubisigura then ubuntu it is not bw'Imana amazing. ntibukiri ubuntu kandi. It's amazing rero kuba bwitwa ubutangaje because burenze the sinner ni ukubera ko umwana w'umuntu w'umunyabyaha was made right. yahinduwe kuba umugororotsi. So my prayer isengesho ryanje uyu munsi rero cannot be about becoming right. senga si ryo gucika kuba ukugororoka cyangwa umugororotsi, It can only be ahubwo isengesho the ryanje declaration of the new man. ni ukwatura nemeza umuntu mushasha uwo ndiwe. So I put off the sinner, ndakuraho umuntu wanje wa kera I put w'icyaha, on the righteous man. hama ngaca nambara kugororoka I kw'Imana. put off the poor, ndakuraho umuntu wanje wa kera I put w'ubukene, on the blesser. hama nkambara I uwuhezagira. put off the weak vessel. ndakuraho iki I put gikoresho on cy'intege nke, the Shadiba, the honorable vessel. hama ngaca nambara igikoresho cy'icubahiro. Turn to your neighbor, say, I wish you knew who you are. I really wish Yo, you knew. uraba mugenzi wawe uti Tell them I wish you knew who you are. ndagusengera nona kwisonzesha ngo umenye ivyari umenye By the uriwe riches of his grace. kubw'ubutunzi bwiwe bunengesere. Who am I talking to here today? mbega ni bande turiko turavugana? Shout until your neighbor tries to find another chair. Shout, say, I am the righteousness of God. ihakamo uvuga uti ndi umugororotsi w'Imana gushika wo mwicaranye ahaguruka akahindura ikibanza. You're not shouting. I say, shout until you inconvenience your neighbor. ihe akamo gushika wo mugenzi wavuga ati Say, uramenya amatwi. I am Ni the righteousness umugororotsi of God. ukugororoka kw'Imana. rembro shikarabasanda. That's who I am. nico ndico That's who I am. ndi fier no kuba ndi uwo That's muntu. who I am. You don't like me? utabikunda utankunda I'm sorry. biragusha. It's not me. uwo si jewe. If you're mad at me, nibihagaze kuri jewe naho unyica you're mad at the wrong person. uri kurica utari we, Be mad at the guy ariko ica wa wundi who made me righteous, yatumye mba who umukugororoka, made me accepted, yatumye nemegwa. niba ugomba kwica ica uwo nyene who made yabikoze, me adopted, uwabikoze agatuma nemegwa who made me nk'umwana, predestined, agaca ategura ivyanje who vyose made me narabaho, blessed with all spiritual blessing. akameza Blame neza God. rwose. Oh, nimba utuka Imana basi nutuke jewe, nimba upinga iyo Mana You see, yabigize. church is full of people muri shengero dufise abantu buzuye who think they are more holy than the others. biyumvira ko ari bari special, bari powerful gusumba abandi.
It's full of people ishengero ryujuje abantu who qualify others. bagerageza nibo bahawe amapasiporo mu bwami bw'ijuru bwo kuvuga uyu ni wayikwiye uyu ndayimwimye uyu ni umugororotsi uyu si umugororotsi. It's full of people ishengero ryujuje abantu who think they qualify. bibaza ko aribo I have some news for you. murabona ni jewe I have some news for you. uyu munsi abo bantu ngiye ndabafitiye ubutumwa bwiza. It had nothing to do with you. Hehe, ndagutsitaza ntibihagaze kuri wewe. It's God. It was God. bihagaze kuri data mana. You see, why am I teaching this? kubera iki niko ndigisha ibi bintu. I have so many sermons in my repertoire. ndafise inyigisho muri repertoire zanjye muri But repertoire I yanjye. feel like God wants to lift a burden off the shoulders of somebody. ariko here. umengo mwe muyera ariko arasunikira kugira ngo akure ico kintu kimeze nk'umutwaro mu mitima y'abantu ngaha. And until we pray the right prayers, we cannot be the right man. murabizi tutamenye gusenga isengesho nyaryo ntidushobora kuba abantu bakwiye. Let's run. tubandanye Verse number 8. murongo w'umunani rero 8. Shadebe. Wherein he has abounded towards us in all wisdom and prudence. ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya. I like that word. Abounded. yadusesekarije umusesekara. That sounds like Luganda. checho It is a umusesekara bijude biba bingi nyo. He has abounded towards us. yaratujuruje umusesekara unengesereye. Hey, run here quickly. My son, here, come. Any of you. nimwize wose nimuze karibu. God has abounded towards us imana yarapakiye iruzuza iranengesera in irasesekara all wisdom and prudence. ubwenge bwose no kumenya. I'm beginning to discover the devil is not the liar. We are the liars. natahuye neza yuko hari igihe twita satani ngo ni umubeshi mugabo nitwe turi ababeshi. Because we are not consistent with the word of God. kubera ko usanga kenshi tutifatanya n'ikijambo ry'Imana rivuga. He called you. yaraguhamagaye He gave you a new name. aguha izina rishasha. Hello. He blessed you with all spiritual blessing. iguhezagira imihezagiro yose hano mu ijuru. I said hello. ndasubiye kuvuga ngo turi He kumwe. adopted you to his own. hama ikwemeza irakwemera kuba umwana wayo I'm saying mu hello. buryo bw'amategeko. Then he predestined the path that you will follow. hama yitegurira inzira uzocamwo ugenda canke ubandanya kuco yaguhamagara. Remember, he is Alpha, mwibuke ko niwe alfa but he's also Omega. ariko agasubira kuba omega. He's the beginning, niwe tanguriro but he's also the end. mugabo ni nawe iherezo. So he called you in the beginning, yaraguhamagaye mu but he itanguriro had already been in your end. ariko yariteguriye abantu muri Then he prepared your end from the beginning. ni ukuvuga ngo yarateguye intango n'iherezo ryawe That mbere is na mbere. predestination. ico nico twita kubitegura. So there is no way nta nzira n'imwe he would allow me to walk in a way yo twemera kuwe nca mu nzira that he did not walk in first. iyo atigeze acamwo wenyene nk'umuremyi. There is no situation you're going through nta kintu na kimwe ucamwo mu buzima that can kill you unless you say, I'm ready to die. cokwica mu gihe utokwiyemera ko kikwica. When he measures it, igihe yakigejeje akagisha ku munzani if it is heavier than you, yumvise ko kikiremereye kugusumba he does not allow it. ntacemerera. But if he sees that you can handle that divorce, ariko Abaya, abonye yuko ushobora you can handle that house, that husband that you don't understand, ushobora that wife that has run crazy. ubuzima buriko burakunaniye. When he sees that you have the ability, yumvise ko ufise ububasha bukwiye he says, let it be. acavuga ati reka bibe. And verse ku murongo rero number 6 says, to the praise of his glory. kugira ngo ubwiwe bwawe mushime ubwo yatugabiye mu rukundo rwiwe To the praise of his glory. kugira ngo ubwuhimbazwa kuba kw'izina ryiwe. I don't know who I'm talking to here today. So then he calls you, yarakuhamagaye predestined, adopted, chosen. arategura vyawe vyose utarabaho kandi arakomeza nk'umwana wiwe. Then the Bible aguha says, izina rishasha. Ibi verse 7, ku murongo w'indwi he forgives all your sins.
aca akuharira ibyaha byawe byose. Are you looking at yourself? Mbega muri ko murira bico He washes twabisoma. you and makes you clean. Hama aca kuba wera kugira umugorotsi wayo. Verse number 8. And then Ku murongo w'umunani. he abounds towards you Ama aca agusesekariza akuzuza with agumunengesa. all wisdom and prudence. Ubwenge bwose nukumenya abiguha nk'umunengesera. He abounds towards you. Yaragupakijemwo akuzuzamwo kunengesera. So you that is looking at us today, Kugira ngo wewe turabe uyu munsi. you are a fully packaged, forgiven, adopted, predestinated, chosen, new named creature that is asking God, Father, where are you? Please, have you forgotten about me? Can't you see that I am suffering? No! God has done all these things and he has abounded towards you. It was very easy to sit down and listen, but let me interpret it. Yaguteguye kera utarabaho iguha izina rishasha ikubona nk'umuntu ura muri mu gapake kitwa ngo wahawe izina rishasha, wahawe kuba adopte n'Imana, wemewe n'Imana, wahawe kugoroka kw'Imana, ikuzuzamwo ubwenge n'ukumenya kose. Mugabo wowe uriho uvuga uti Imana saidia baba. Liar! Oh banya kinyoma. Liar! Ikinyoma, ico ni kinyoma. Lord, more wisdom. Mana mu bwenge bwinshi. Liar! Ico ni kinyoma. Nubeshi. Uri mubeshi. Lord, you have forgotten about me. Liar! Mana wanyibagiye. Imana inavuga ngo uri mubeshi. He has superabounded in all wisdom. Yaratwujuje itukunengesera kose kubwenge n'ukumenya. I know you're tired. I'm finishing. Don't worry. Murarushe reka meze. In all wisdom and prudence. Mu bwenge bwose n'ukumenya kose. Come on, shake yourself. Say, I am filled with all ndujujwe ndanengesere wisdom ndapakije ndafise ukunengesera and prudence. n'ubwenge bwose n'ukumenya. There are things you are about to do in this country Hari ibintu ugira ukoreshwe muri iki gihugu that men will ask what they asked Jesus. aho abantu bazo kwibaza bakakubaza nk'uko babajije Kristo, From whence does this man get this wisdom? bati uyu muntu yakuyehe ubwenge? What manner of man is this? Mbega uyu muntu n'umuntu bwoko ki? I said, may it come to pass in your life in the name of Jesus. Ndabisubiyemo ngo bigushikeko bikubeko mu izina rya Yesu Kristo. Filled with all prudence and wisdom. Bujujwe n'ukunengesera kose kubwenge n'ukumenya. Verse 9. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he has purposed in himself. On top of all this, itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko vyayihimbaye ibigabiye kera muri we. He begins to reveal to you mysteries. Itangura kuguhishurira amabanga. The new you is mysterious. Reka uwo muntu mushasha ni ivyiwe n'amabanga. The new you cannot be figured out. Uwo muntu mushasha biragoye kumusigura. The new you cannot be compared to any. You are a mystery. Uwo muntu mushasha nawo twomugereranya iyo ni ibanga gusa. Somebody declare over yourself, I am a mystery. Ibanga. Matthew 13:11 says, to them it is not given, but unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Matayo 13:11 havuga ngo bariya nibahawe gutahura ayo mabanga, ariko mwewe mwarahawe gutahura amabanga y'Imana. 1 Corinthians 4:1 says, but God has made you, the one that is listening to us. He says, you are a Ichete cha mbere cy'Abikorino 4 umurongo wa mbere havuga ngo yabagize kuba wewe umuntu mushasha. You are a minister of Christ and a steward of the mysteries of God. Ngo mwebwe muri abakozi bisumba vyose n'abakevyi b'amabanga y'Imana. You are a walking mystery. Mwebwe mugendana amabanga y'Imana. Where are the new men here? I am not talking about the bishop or the pope. I'm talking about you. Sindiko ndavuga aba bishop n'aba pope n'abasenyeri oya ndavuga. I said I'm talking about you. Ndabwira wewe.
Oh, come on, Life Center, help me. Say, I'm a mistress. Come on, son, I'm a mistress. No, I need to jump some of these things. It's just too much. He says, in the dispensation of time, in the fullness, he may gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and on earth, even him. Verse 11, he says, in whom also, 11, we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him, who worketh all things after the counsel of his own will. You have an inheritance that he has already worked out. Who's here with us today? Raise one hand, say, I have an inheritance. I can hear you say, I have an inheritance. Inheritance is inherit. Receive from somebody that worked before you were even born. Say, I have an inheritance. That you should be for the praise and glory of them who first tried. Now let me show you. Let me show you. So after saying all these things, don't worry, I'm looking at the clock here. After saying all these things, stay with me. This is the best part. Paul is talking to the church of Ephesus. Are you with me? He has told them all these good things that they are. Are you still with me? Now listen to what he tells them. After telling them all these good things, this is what he says. Verse 15. Therefore also when I heard of that, your faith in the Lord Jesus Christ and the love for all saints, I cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Now Paul begins to pray for a church that is complete. Are you with me? He tells them you are all these good things. Then he says, but I must pray for you. So meaning even if they were these things, they were not manifesting these things. There was a problem in Ephesus. I said there was a problem in Ephesus. So how did he pray? I pray that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. What they needed was not blessing, was not money, was not open doors, was not another country. What they needed was the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of who they already are. So your biggest problem is not in your wallet, it's not in your account or family. Your biggest problem is the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of the word of God. Oh, put your hand on your head, say, Lord, the spirit of wisdom and revelation. I can hear you say the spirit of wisdom and revelation. Now this may sound a bit skewed, it may sound a bit theologically incorrect, but I can back it up. Okay. Let me say it. Na iki kintu ngiye kuvuga womengo abateoloje muraza kunyomoza canke mukagipinga ariko ndakivuge mfise ico ibigishigikiye. I realize that we don't grow in Christ. Natahuye neza yuko tudakurira muri Kristo canke ngo dukure mu kumenya Kristo. We grow
in the knowledge of Christ. Come on. Nidukura muri Kristo, ahubwo dukura mu kugira ubwenge bwo kumenya Kristo. I don't become more blessed. Si minduka kuba uhezagiwe I cyane. grow in the knowledge of the blessing that I already have. Ahubwo ico mpamagariwe nugukurira mu kumenya umuhezagiro nahawe kera. Your growth into the new man Ugukura kwawe is going mu to be kumenya at the umuntu speed mushasha. of your knowledge of the new man. Kuzwa no kugira ubwenge bwo gutahura uwo muntu mushasha wagizwe kuba we. What did he pray for? None yasengeye iki? Verse 18. Ku murongo wa 18. That the eyes of your understanding Kugira ngo amaso y'imitima yanyu might be enlightened. yiweze. The eyes of your understanding. Amaso yo gutahura kwanyu. The eyes that are connected to your brain. Amaso afatanye n'ubwenge The bwawe. eyes connected to your new man. Wa ya maso afatanye na wa muntu mushasha They wawe. may be open. Yugurugwe. I declare over the church today in the name of Jesus. Tura hejuru y'ishengero uyu The munsi. Lord opens the eyes of your understanding. Imana ikugurura amaso yo gutahura kwanyu. The Lord opens the eyes of your understanding. Mana bafashe ngo buguruke amaso yo gutahura kwabo. Put your hand on your eyes and begin to declare. Amaboko yawe ku maso yawe utangure kuvyatura. Say, open the eyes of my understanding, amaso yo gutahura kwanje. that you may know Kugira ngo umenye 3 things. ibintu bitatu. Number 1, Chambere. the hope of your calling. Ivyizigiro vy'umuhamagaro wawe. Number 2, Cha kabiri. the riches of the glory of your inheritance in the saints. Ubutunzi burimo kunengesera kose kwishavu n'umugabane wahawe mu mana. Number 4, Ica kane. that you may know Kugira ngo the umenye exceeding greatness uko kunengesera uko kuba kwishi of his power to usward who believe, kwa bwa bushobozi bwugarijwe buri muri wewe according to his mighty power, wizera bihagaze ku bushobozi bwe when he budasanzwe raised Jesus from the grave. yakoreshe mu kuzura Yesu mu bapfuye. So not only are you fully packaged, ntibigarukira gusa kuba wujujwe. now he's saying, ibyo bintu upakijwemo on gusa top of all that, hejuru y'ivyo bashize muri on wewe, top of all that, hejuru y'ivyo tureje kuvuga vyose you have a calling. urafise umuhamagaro. So the only reason you're packaged Igituma wujujwe is to be uganengeserwa delivered, ni ukugira ngo ubitange, is to be assigned. ni ukugira ngo uhabwe igikorwa. So your packaging is never used until your calling is realized. Rero iyo pake baguhaye irakoreshwa cyangwa ishitswa mu gihe ikoresheje. The reason why you're not seeing these things happen Igituma utabona ibintu is bigushikako because you're not walking in the call. ni uko utagendera mu muhamagaro wawe. But when you walk in the call, Ugendeye mu muhamagaro wawe, then all these things ibi byose twavuze begin rero to manifest out of you. kwiyerekana Wisdom biseruka comes out, hanze yawe. adoption comes out, Ubwenge bugaseruka. predestination comes out, Ubwo bwana. blessing comes out, Ivya Imana everything yateguye you need kazoza n'ibindi byose begins to come out bitangura guseruka because of the calling. kubera umuhamagaro. But check out what he says. Ariko wumviriza He icyo doesn't avuga. even call it your calling. Ntabihamagara ngo avyite umuhamagaro I'm wawe. winding up. Please bear with me. Munyumvirize He doesn't ngira even call it your calling. ibi nigeze abikwitira ngo umuhamagaro wawe. He says the hope of his calling. Which verse is that? Verse 19. Ku murongo wa 18 umenye bwinshi guhebesha ubushobozi bwayo wireshe kwezi bwiza nkuko gukora ku bushobozi bwayo kungana ku bushobozi bwayo bungana. His calling. Umuhamagaro wayo ubushobozi bwayo ko bungana. Hallelujah, somebody. So Hallelujah. God has a calling on this earth. Sakiba, let me finish. God has an assignment on this earth. Imana irafise igikorwa yahaye nibango kuri isi. God wants to do something. God has to do something on this earth. Imana birayisaba kugira icyo ikoze muri iyi si. But he got that calling, Ariko yafashe uwo which is muhamagaro his. wa wundi witirirwa woyo I don't know if you hear me. muhamagaro w'Imana ubwayo wo kugira icyo The ikoze. thing that God must do on the Vya earth. bindi vyasaba Imana kugira icyo bikoreye. Not you. Apana wewe. The thing that God must do on the earth. Ivyo Imana ubwayo yategerezwa kugira icyo bikoreye ku isi. His calling. Umuhamagaro wayo ku isi He gets it irabifata vyose. and then he puts it in you. Ikibipakira muri wewe. So that you Kugira ngo wewe become the man who does his calling ucika umuntu akora
icyo umuhamagaro And w'imana you wasaba get the gukora credit for it. hama ibiguhembere And then you are paid for it. hama ibiguhembere And then you ibigushimira are celebrated for it. hama wewe ubinezeregwe As if it was you. nk'aho ari we wabikoze cyangwa ari iby'iwawe. I declare over you today. ndakwatura k'uyu munsi May you be the man and the woman icyo cyo mukaba umugabo that cyangwa will umukenyezi fulfill the calling that God has on this planet. ushitsa umuhamagaro w'imana ngaha ku isi. May He use you to fulfill His own calling. si cyo imana igukoresha ngo ushitse ibyo yo yashaka gukora ngaha ku He isi. calls it the hope of His calling because God can't want to do something and fail to do it. There is a lot of hope that it must come to pass. yavyise yuko ari ivyizego cyangwa ivyo yizera kuzokora ivyituko kuko izi neza ko ari ivyizigiro ku munsi uri izi nizo bizoshitswa. Not only does He put calling, He says the exceeding riches of His glory. Nibi vyita gusa umuhamagaro ahubwo vyita ukunengesera k'ubutunzi bw'ubwiza bwayo. Christians, Bene data forget bakristo about money. mwibagira ivy'amahera Think about glory. mwiyumvire ubwiza cyubahiro Riches of His glory. ubutunzi n'ukunengesera That glory is cyubahiro cyayo. Shekinah. It's Nico cyubahiro cyayo n'ubwiza bwayo twita Shekina. the manifest presence of God. N'ubwiza bw'Imana bwiyerekana The bugaserwa richest man wa is mutunzi the one that carries the Shekinah. umutunzi ahambaye akomeye n'uwikoreye The icyubahiro one ubwiza that bw'Imana carries the glory. uwikoreye ubwiza bw'Imana. It's in you. Ivyo rero vyose byashizwe muri wewe The new man. umuntu mushasha. And then lastly, Icyanyuma rero He says the dunamis. He says the power. ubushobozi. He says this power raised Jesus from the dead. Ubushobozi yabitse muri twebwe nibwo bwazuye Yesu mwapfuye. I don't know what it will do to your business, Sinzi ubwo bushobozi bugeze mu rudandazwa rwawe icyo burugukorera. but I know it raised Jesus. Ariko icyo nzi bwarazuye Yesu mu I bapfuye. don't know what it will do to that house of yours, Sinzi icyo bwokora bugeze mu rugo but rwawe. I know it raised Jesus Ariko from icyo the nzi dead. bwazuye Yesu mu bapfuye. I don't know what it will do to that project proposal that you're trying to write, Sinzi nibwashika kuri uwo mugambi wawe but I wanditse. know that it raised Jesus Ariko from icyo the nzi dead. nashidikanya bwazuye Yesu mu bapfuye. The same power. Ubwo nyene Lord, more anointing. ugasenga uti Imana amavuta menshi Liar. uri umunyakinyoma. The same power. Bwa bushobozi nyene If it could raise Jesus, nimba bwashoboye kuzura Yesu nothing around you shall die. nta kintu na kimwe kikwegere cyangwa kigukikuje kizopfa. Did you hear what I just said? Mbega uri kurumva ivyo mvuga? Nothing around you shall die. Nta kintu na kimwe mu bigukikuje biri mu kirere cyawe Let me try bizokwigera where the binukisha pastors are. kuvyerekeye urupfu. Let me try where the pastors are. Reka mbwira abapastori bo baravumbura vyumva cane. Nothing around you shall die. Mu bigukwegereye bigukikuje nta na kimwe kizopfa kizomenya urupfu. So the truth is, Ukuri kuri muri ibi rero nuko it's not power coming. si ubushobozi buva hejuru buza. The truth is, Ukuri kuri muri ibi there is nothing coming on me from the outside. nta kintu na kimwe kiza kiva hanze kicinjira muri jewe. The truth is, Ukuri kuri muri ibi all these things ibi vyose mwumvise bipoperanije bibitswe and because there are too many, kubera ko ari vyinshi cyane they become a river. bica bicika uruzi rutemba. Because there are too many, kubera ko ari vyinshi cyane it becomes a flow. It flows. bica bitemba biratemba nk'umugende w'amazi. This stuff is in you, Christian. Ibintu bishasha twavuze How ni many wa people muntu here? How many mushasha. have heard me today? How many have heard what I've said Ni today? bangahe mwumvise ivyo mvuga uyu munsi? This stuff is in you. Ibi bintu vyose navuze biba muri mwebwe. And then Colossians 2:10 ends this way. Abikorosayo 2:10 havuga It ngo says, therefore, kubw'ivyo rero you are complete
muri abantu bashitse Christ. muri Kristo Yesu. You Wewe are complete. uruzuye, urashitse, uranengeza, In urakwiye Christ. muri Kristo Yesu. Ephesians Abanyefeso is the one book nico gitabo cyonyine that is going to show you who you are. kizokwereka uriwe. What our church needs Amashengero yacu akeneye iki rero? is a new mind Ivyiyumviro bishasha for the new man. kwemera umuntu mushasha uriwe. I'm praying for every man and woman that is here today. Ndasengera umugore n'umugabo wese canke n'umukobwa n'umusore ari ngaha, That by these simple words this morning, kugira ngo muri aya majambo yiyoroheje twavuze muri iki gitondo, may the Lord release revelation. Imana irekure guhishurirwa, May the Lord release wisdom. Imana irekure ubwenge. You better begin to receive. Tangura kuvyakira. I said you better begin to Cyo receive. kubera vyiza utanguye kuvyakira uvyemera. I said you better begin to receive. Ese cyo kubera ciza nukuvyemera ukavyakira. May he release wisdom. Mana irekure ubu bwenge. May he release wisdom. Irekure ubu bwenge. Shadekaba. Chapter 1 ends Igice ca mbere gihezwa nuko by saying that you shall be filled havugwa ngo niryo muzokuzuzwa with all the fullness of God. ukunengesera kubumana kose. Today, Uyu munsi I challenge you in the spirit. ndaguhimiriza Study the new man. tangura kwiga ivyerekeranye umuntu mushasha wawe.